Je ntanda nokorora vraiment nokwemera nka tukabona mwibarabara mwishamba ariko ntaye nokorora kwicaje n'ikindi kintu wibaza ko vyoroshe kuba mwibarabara n'umubebe mwo kwiyongera undi mwana umaze kuvyara wa mbere apana nkiri muhira aho Unagire oya habaye accident ko nyene iya mbere oya hado igiteze mu jisho rimwe kigomba kirimene kubera ko ari nzamureka 9 mois zigakwira akamuvyara ari forte cyane. Hello guys, nizere ko mwavyutse amahoro mwiriwe neza nkuko namanda bibabwira ndakuramukije kwanza hama nkuko namanda bibabwira fata umwanya wawe wicare ufata amazi ufata icyayi ufata jus ufata vin bivana nico konda kuno bivana kandi nico ushoboye kuronka hafi mais bon sinokubwira ivyo ukora cyangwa nkoreka ariko fata kanya ukurikirane kino kiganiro no munsi dufise abigeme beza dutunze no mu gihugu cacu abiga navuga ko sinzi n'amazi bo sinamazi boga mata Bashkuno basa basumvye inzobe kiretse uyu kugene kiretse uyu biramba baje watangwe neza weza nawe sindanaheza muga mwumvise mwamubonye kandi sijyambe mubonye hano muri Black TV novuga ati no mukunzi no mu sister no mu grande sœur so mu mama oya sinzi vuba ko kuko yoba mama muga ntaho bizi vy'Imana duteganiranije ni mana je no mukobwa sindamukiri no mose ariko ntaco tumukunze uko afise vibes ya bien reka kwanza tumwakire nongenda gusaba nyimbo uri mushasha nongenda muri mushasha ko ga subscribe ugenda ga cloche de notification kugira ushobore kubona n'ibindi biganiro dufise kiki sava ni bon okay yamaze kumvuga okay ni Krista wa mukobwa wanyu ego nsaba ndumu journaliste umukobwa wanyu we nande ndi umukobwa wa Biggie bon ni Krista muri Silent Vibes TV mugara chibisi mekeni yavuga ngo ni Krista muri Silent Vibes TV yavuga ni Krista wo kuri amishoti Fitio Miss Brasserie ni Miss Brasserie Miss Kajaga Miss Myembe kwa kundi myembe ngo nwazo mu ambassadrice y'imyembe hano mu gihugu cyacu mugateka byose tuvyizere so twaba dufise n'abandi bigeme beza cyane mutaye bwabone ariko mugiye kuza murabona rimwe mu kibuga ca Black TV cyane kuri YouTube nivyuki bashaka tubaha ikaze batwidondore gato karibu. Hello, nitwa Sarah. Oui. Nyuko ndarevuze. Hello, nitwa Sarah. Bye. Sarah gose. Bye. Amazina abavyeyi banyise nitwa Mugisha Diela Sarah. mama wisi Ayo nisi. Na. AKA Buddha. biraza n'ibindi biraza Okay, twagiye. Hello guys, nandwaita Luxa. Abandi bakunda cyane. AKA Lulu. Jewe na confisa ka AKA Krista we ni Kiki Night Club Dorote Ije ni jamaye je nandi Kiki Night Club nijo naciye bon kwera ukunda ka Night Club si ntanakujamwo ariko uragakunda ntitubeshaye okay ni bon so mwababonye nabigeme beza nonsi tuza kuyaga kubitwerekeye umwigeme abaho ibintu byinshi bimubako bishaka ibintu vyiza canke bibi murabizi mabizi na urumwigeme cyangwa afise mukuru wa umukobwa cyangwa mutonya wa cyangwa umukobwa cyangwa umukuzine cyangwa umugenzi umurazi yuko abigeme dukunze kuronka ubuzima umva buryoshe niko novyita kuko habamwe ibintu vyinshi ariko no mustuza kuvuga ikintu cerekeye gutwarinda utari marié ukiri muto kungena umuntu yavyitwaramo canke yo bigenza nta numwe hano afisinda ariko ni juste ubwe tubiyage turabe est-ce que natwe bidushikiye vyogenda gute nta numwe afisinda basha arayifise kuyakana bebe uramaye yego shazo chavuka amahoro nzoca ndamwita na Krista
Junior, Krista Junior. Mwavyumvise reka. Ese umubebe yitwa Krista bon nitwa Krista singa izina ryanje ariko ni rya kera nitwa Kaziguye basi Oya nta kazigiye nshaka. Shaka umubebe w'inzobe. Ayego twenga nka Krista d'accord. Wamaso nka Krista mugapana yirabura nka Krista. nawe no basha Kandi nzomwigisha gusiga amaverni ku nzara. Cyane cyane amaguru. Arabifuye. Oya gigi, guma ngaha uja na shajara arayimwa. Reka dore kuri Diera na mugenzi wacu bw'iciyumviro cabo hoho bimushikiye Diera. Yo vyifatamo gute? Yo bibwira gute abavyeyi hoho bishitse? Yo wavyakira gute gadi? bishitse papa wanje n'umusoda guys sinzi ko yondasa mugabo nyine vyashitse nta kundi ndi umwana we ntashobora kubona gusa nyine yumva vyashitse nta kundi yovyakira gusa si yo ntabwo ndavyibutse bonyica Nayotwa. Oya muga tutabeshe umuvyeyi wa Diera. Burya kweri n'umusoda. so umusoda comportement z'abasoda reka kumuvuga nabi ntutahe mvuze ntabwo simave ntango asubize iyo mvuye si umusoda Ndaza kuyaranje ikiganiro kimushikira papa Diera. Sava. Umukobwa wawe atsingura umusoda. Uri umusoda nivyo womwirukana ari umukobwa wawe. Oya we ibazi birashitse. Urabona yuko antuka waravyize mu ishuri yuko uyu mukobwa afise inda aravomisa haciye wisomene je crois ntihenze haciye amezi 6 ariyo impinduka yona yuko amaregle aba yatevye avuga ati nta kigenda neza rero bishitse ukavuga ati ndafise inda nza kwegera ninde umuntu wa mbere wibaza ko wobwira akakubera umuhanuzi bishitse nyine nta kode novyakira hama ndavyakiriye nkibaza kubigira uwayinteye umenye ko aza gutwara upfa numve ko aza ko atabanza kunyakara mbanje kubitwara ku bavyeyi muguca ndabibwira abavyeyi ko bavyakira kose bose nobicarika bose nobicarika ameze gute sino kuba umusoda gusa oya reka kara kugira ngire indero nziza mve kugira umva utwahinda azari indero mbi ashaka ndamuteka ngire mariage nk'abandi aryoherwe ndamuteka abavyeyi bakunda ko abantu bagira ama mariage ubu muteye iteka mama katsanga umuhungu arayihakanye umuvyeyi arakwirukanye cyo bigenda gute hasha imana nizi nk'iyo twoca tuba wakwibaza yuko mu mutwe wahoze yuko woyikorora aya katwumva uri sure ko ateye wokorora ntayo wokorora nica Namiko yanje atwa kuyimena sinzi ngira ni umubebe afise muri we na Krista yaza kudomoca kuko Krista menga ntihenze harabazi kafise umwana harabazi je ndafise umwana abasha bon peut-être tari benshi babizi ngo ndafise umwana afise imyaka 6 ans yitwa afise 6 ans wamuvyaye gayiki wamuvyaye gayiki kandi ntabyo mwari muzi genre ndamuvyaye nigana vyeme mumvushe gumukobwa numva tacho norenza ko ariko nizeye ko Krista umwana wiwe shanda dubura amufashe neza ego vraiment mubanye gute mukeza tubanye bacho biragesha kugira umwana entraite Krista yitwa gute kazigi yitwa Gabriela Kirezi Ange Gabriela bakunze Black TV je nta kuno no baha makuru mabi ngo binshobokere jamais Gabriela ni mutonya wiwe guys ni mutonya wiwe kandi nagasheri kandi akazobandanya agenda na Krista ndabona kazogira kazoza kameze ukura je numva Krista ubwo Krista uramuva impande kuko namugirisha ku ma réseaux sociaux ndavuga ati uyu ni mukuru wiwe kweli oya amwigisha twerking
arabizi mana yanje ngira ntacyo atazi arisiga marabero umwana angana uku aho kujya kugira devoir n'ibindi file ya mbere ni TikTok ujya ubwenga fise ujya mu ishuri ntarenga wa gatatu we yego ukagira bijye byose ubwenge ni wa mbere hama agira ibintu by'amameka ko mukuru asanzwe agira make up rero kugira ngo ndabyige ndabimenye bya ndabyige tubona ko na chérie nakoze kubesha reka tuje ku mutumire wacu wundi atubwire nawe bishitse yo ifatamo gute hoho niyahe ngingo muri yo yobanza kubwira ubwa mbere no kuyikurayo canke ni kuyigumizayo aya kwikurayo navyo n'ibindi bindi nk'udayikuye naje gacamfa nico bawanka mugo ubundi wumvise ko udapfa wikuye biragoye mbanisha bivana n'ukuntu umuntu ababayeho kuyikurayo j'ai appris nyene bajyana bakorora rimwe ndabatahura biba bivana na situation babayeho muri famille je ndabatahura ko yumvira kwicaka iki birashika shushu birashika vraiment abona ko era genre nk'ufise abavyeyi bakazi ukavuga ati jewe nkatwarinda bakabimenya ndazi ko banyicira jewe nyene cyangwa ugasanga baranyirukanye umwana wazobaho gute uwo muvyeyi akaca prefera kuyikorora rero janke hamwe ndabasa umuhungu yakwemerera kugufasha umuhungu yavyemeye bikoroye ntoje mvumono ubukozi kose mugaye n'umuhungu birashobora gushika akayihakana uretse ko abahungu atari abana beza ndavuze ntaba ariko ntimuri beza kandi ntimuri nababi muga birashobora gushika kunda n'umuhungu akakwihakana complètement akavuga ati non si gwanje cyangwa akavuga ati ni gwanje ariko yikure kikyara abavyeyi nubwo umuhungu yoba yayemeye batavye ba Jean bagukarira kandi umuhungu yayemeye ngo c'est pas la même chose iyo umuhungu aba yagize yayihakanye yayemeye le type arashaka gufasha arashaka kunyegeza iwanyu peut-être ni wowe n'ugoba okay reka dufatire ngaho nyene arayemeye papa wawe n'umusoda ntihenze colonel general major n'andi magrade nibe et docteur tutagiye kure urazi muhiri wanyu ugene yameze Kristo ndazi dufate papa wawe nashobora kubyihanganira atwawe n'ishavu arakwirukanye umuhungu ntakora arayemeye iwabo abana na mama wiwe yirirwa bamubwira ati mvira mu rugo uzonanira ibi n'ibi papa waba yabimenye tuvuga ati neka kana wagashize he naho nyene ngwana mugitswe ati mwaranyase hamana mwase yocabaho gute bisigura habuze uburyo ubundi ho yikorora le mec yayemeye le type yayemeye ejo nshaka nshonga chérie fata unyegeze haji wanyu kandi bamwirukanye chérie none bamwirukanye basambye ati okay reka ndaguhindi situation iri une vibes positive reka ndabahindi situation yoroshe kacha wumva mama wawe wakoroye umwana wamwishe vyaheze ya rero mama warakwicaritse acakubwira ati nanje nagoma nkorora inda yiwawe nanje nagoma nkorora inda yiwawe agufise mu nda yagoma kuyica rero ariko kari kukanya mu bundi ho yari yashitse mu bitaro baguma mukureyo sinze ko mu bitaro ariko vyemewe muga agoma kuyica rero ko ngene yabihinduye vyaje uko nyene woco vyakira gute uzi ko hejeje kwica umwana wawe noco ndavyakira gute ari nka wowe vyakira gute urambaza kama ngorane y'abarundi isi ngorane ikomeye kweli woco vyakira gute noco ndavyakira gute nogira iki none nizomwe mama singa nkanyirukanye niwari kunyakira nawe Erega Krista utahura n'umuvyeyi aratwagwa n'ishavu kuko ikintu ca mbere abona je ntanda nokorora vraiment nokwemera nka tukabona mwibarabara mwishamba ariko ntaye nokorora kwicajya n'ikindi kintu wibaza ko vyoroshe kuba mwibarabara n'umubebe mbwa nta kibazo vumye ko mwoba nk'iyo barabara mukagirika ako imana antukagira bibe birinze biba nuko haba habaye ubushatsi bw'Imana Imana rero yo kuyaranjika tuko ubushake bw'Imana mcaha aho hama wishe naho sikindi cyaha ukoze ega n'ubundi ukoze ibyaha bibiri oya manzu nindire ngira mbere yo kuja kubikora mutaragira mariage bazikari icyaha cyahe
kutadigarica kuri wowe ivyo turabikora entrée turabishyira nka entrée okay urakoze ego turakoze icaha ndakoze ico caha mu kubikora nko muvuze none lopti aba yaje ni ikihe caha aba yakoze mu wewe n'umu ange ari innocent canke umu innocent aba hari niyo mpamvu rero umuntu yocagira wisha kwa innocent naho nyene ubugiye mu caha gikomeye gisumba bya bindi vomwe rero ugume kwiyongorane nyene wakira amagogo ko ntuwoba wavyitumye kugira ubikore mbere inda yaba yakubwira kikirega tukubwira abanodesire barateye bwo ariko tubaza ngo kweki tutiprotege niba utakoze icaha gake aha niba utakoze umva arakuyemwo ico caha kuri Kristo ngo ntaca nimumbeshere tubireke iyo ni entre abanodesire barateye ubwoba kandi muri famiye benshi ntibavyemera abavyeyi bavuga ati niwe uwo mwana uzanye nanje baduhaye exemple baciye kwirukana ati wewe wotora kumwica canke kuba nk'ibarabara hari n'umwana umuvyeyi kwemera kumwica oya wewe kuno decision wofata decision izigaruka kuri wewe kandi iyo uretse ko no gukorora inda n'amahera nubatswa Kristega nushaka kuyikorora ndiko ndakubaza on appréhende les choses on va vyashitse uratwaye inda uretse ko muhira bidashobora kugenda neza turetse no muhira ushobora no kuva mu mafamiye abatonze ukavuga ati no genda nje ndaza ari umwana vyageze umutanto wari yashotse amubwira genre nayikure acari muto cyane ngare sinzi ko yakoroye upa navyonza aya makuru nayo fise je sininjira mu bitandaba so rero na stopeshe nagize stop ibi suite niyo famille je akukano gatonya none nahinjiye katwinjiye mu iwaga yararakomeye oya okay bishitse turamuretse uwo mwana aravutse atangwe ntumubana na se ntiwagize mariage umwana arakuze akaca atangwa kubwira ati mwahuye gute na papa ameze gute n'indi vyose woca umubwira iki ho mubwira ati yuko umva sha mwana wanje burya we ntiwari kubaho umva bwabaye ubushake bwabaye kungumya muhira abavyeyi naho ubundi wowe nari kuko shu are mwijuru niko ari kumubwira ariko bimubwira umwana bimubwira ivyo bintu yuko genre wabahatswe kumwica ntumba washatse kavuka ona dors amaze gukura no mwexplica ibintu byose vyabaye no mubwira ati umwana wanje narahatswe kwica umva kubera kubura uko nkora kubera ko ngira era n'umwana aca bafye wawe araryoherwa kumva ko wabimubwira ku myaka ingahe yakuje nka 18 ans canke akuze mbona kakuze mu mutwe uretse ko hari abana bakura n'ingoga genre mbona kakuze ku mutwe atakumbaza vya papa wiwe nkatamwe explica byose ti ton père yaranyihakanye ma famille iranta naragomvye kukwica ariko imana irantaba. Qu'est-ce que tu penses iyo umukobwa vyaye atagize mariage? Qu'est-ce que je pense? C'est sa vie. Shaka hamwe no vuga ikintu nanje ndumukobwa kuganje bishobora shaka vision yawe uyubonye genre bishaka kugushikira umukobwa. Okay, iyo mbonye umukobwa avyaye ndamubona kari umuntu ahambaye ari umukobwa ari plus forte kubera le fait yuko vyasuma kagira uyo mwana genre ndaba respecta cyane gose vraiment. Aba mama nyene reka tuje kuri Sarana. Mademoiselle ici présente yumva yuko yovuga ko abavyeyi bari abasirikare bugese mwe namwe mubivuze kwiki jewe nanje vraiment Christophe davuze ndabinda bishigikiye kubera ko ari nzamureka 9 mois zigakwira akamuvyara ari forte cyane kubera ko gusa baganye ari abantu usanga bamukoroye 9 mois zirindiriye zose usanga baramukoroye n'izo 9 mois zirindiriye abantu bose bamaze ko nakafise inda baze wakashamwica urabizi we ngara riska no kugufira ko aba yakuze akamuvyara akamushikana akashamwica après akashamwica yamaze umuntu abagiye bose bacabata akacamwica we akamuhamba uyu no mu criminel akamuta mu mazi
ibaze ko na mama wanje arinje mu kiganiro mama sheri pardon si Krista ariko aravuga n'umuyaga wamwinjiyemwo umuntu turavuga byashitse mwo kwiyongera undi mwana umaze kuvyara wa mbere apana nkiri muhira aho Unagire star. oya habaye Nabanezeza. accident ko nyene iya mbere oya hado igite mu jisho rimwe. Kigomba kirimene. nawe ari gusinata oya wabisigura gute ibyo bintu batatu bakaba batatu kwa mama wiwe sha akabakobwa bo twubahwe kweli turubahuka Unaje ngaho musoda wanje. Papa chongora na chatsi. umusoda byaje wowe n'umusoda Chongora na chatsi. mama wanje papa wanje n'umupolisi wa apicha Wo muri hafi. muri apicha nko mwibarabara Mr. Colonel wari colonel ego papa Cristiano mu colonel ego bose n'umwuga baje n'akazi bajejwe security mu gihugu ko tudabo naje mwibarabara Acha afisi barabagiye bagendera bogenda. aguma mu nzu c'est vrai nini musanze mu nzu aguma mu nzu mu cyumba wo musanze urasaba ikintu uvuze mu nzu aguma mu nzu mushumba je baguma bambeshere saba ikintu uvuze mu nzu mu cyumba nacyo namusanze ndabasabye uduhe umuco genre igihe uza muhira nta n'uwe nabonye yari ari mu cyumba nta n'uwe numvise mugari mufite ko papa Krista ari mu cyumba Ako guys, umva umukobwa iyo tuzanira n'indi sujet tukavuga ati turi mu biki or que turiko tuvuga ati ibintu bishobora kudushikira twebwe abigeme kamera teno mvuga ntamuvugisha Christophe tureke kujagara gatonya urumva genre abakobwa turakunze guhura n'ikibazo iyo bishitse rero mu quartier kaca batangura kukuvuga bakakubwe abantu baba mama kuko murabizi yuko mama cha batangwa kukritika ngo umwana wa naka nidi niki mubari mukuru wawe vyashikiye ukavyumva uvyakira gute wo cugira iki muri uwo mwanya ubonye bariko baramuvuga uko man abavyeyi bamaze kuvyemera sinumva ikibazo cy'abo mama bandi bo mwikaka wovuga bikabasha gusa je ndenganya ko bamuvuga noja nkababaza neza n'ubuzima bwanyu muramugaburira abavyeyi bamuretse mugabo mwege murabuza amahoro ko mwana wacu byo nibi rero hagara nkababaza hama bacavuga ati ngo namutonye we turatinya yuko nawe azocava vyara ngo ujya mugore yarahomvye kubona yaravye abakobwa benshi n'indi byose iyo umaze kumva amajambo nkayo wo yakira gute nabi kweye kuri mama sinojewe nje ndabasomera nkaca mbandaka ubesomera gute nico shaka kumenya arakunda gushwana Kukunda gushwana. ukuntu atekereje hamwe mbwa ko sarashwana byo ntangara nivyo gasaha nambeje kutayarunzi ndikomeze do cyangwa uriyorobeka Krista wewe numva wabaravye cane biri mu mutwe ngira ni vyinshi Unagire umaze kumva nka mukuru ari ari nkawe ari nkawe wewe Alegria chérie ça va no maza bicara fata telefone yawe abagira gutya nk'abantu muri sonera no bicara bageze muri sonera none ninge nkaye mute noba dos noba tukavura kandi abantu barafise iyo nunze barafise aho kantu umuvyeyi amahoro ku buzima bw'abandi umuvyeyi yavyemeye ko dorsi bakakiriye katwahinda bakakiriye papa wewe mama bitahuye bavyemeye kandi wewe mu yaje ariko wewe murundi musinzira utazi ukuntu najye utazi ukuntu abaye ko cwe nuvuga utujambo bwe nuvuga utujambo no mumanura yatumiye mu manza zacu nka mariage wa muntu nyene bavuga nabimenye n'ukuri oya nabimenye dorsi karibo bakuvuze nije no bishira invitation
Bacoka ati kaze kuri mariage ya Dorsi. Yego vraiment. Kandi ndagusabye uzozuzanye na kado. Bagusha nk'uburotsi. ega basha n'ivyo barundi nyene barundi turazi ko basiba gukora ntibasiba kuvuga ivyo nk'ivyo babibonye kubera barakunze kuvuga ngo kera ngo baca babata mu gisuma nyenzo kera baca bata mu gisuma nyenzo rero baca bavuga ati turabarundi kati ama turavuga ngo nk'ico gikoze ngo utejeje ubwo umuryango ngo n'abari inyuma ngo ububishe ngo abatoyi bawe ubaroze biki mugabo je nibaze ko nciye ahantu bariko baramuvuga bariko baravuga famille yacu je ndi umukobwa ndi mutoyi wiwe peut-être noca bimpa courage yo kuba forte hama nkifata Jean nkavuga ati bijye bintu bavuze bitarabaye kurujya bagashaka ko twese bizosha bibe kuhonye ako gasuzuguro ndakasi ugacukora nawe kora nka wowe nyene kugira Jean badushire bagwiza amajambo byoshikana imibiro yiye ko yajojowe Krista yanjira heze ayo banzirindire umubiri je ndashobora gushika byipfuza kwera imibiri ni hatari imibiri agoye we oya mugasi sinibo je ahubwo nuca ndabikorera nico umengo umva twayaze umva twanibagiye le père en question kweki umupapa na se uyo mwana mutuca mumushigikira nawe est-ce que amwemeye umva mwobana mutaragira mariage wagira gute dose ndagutera inkuru arinze yemera akashambwira ati Jean nkabona ko ataburyo afisi muga akaronka uburyo bwo gupanga inzu Jean nugo yacambwira ati ingo tugende tubi wacu dose nogenda akomvyarira muhira nogenda vrap hama ego nawe ntiyabaze kurwara akemera ko nshiki wiwe antuka mu nyuma zoteba yemeye mariage ega mariage wone shima mariage ni iki chérie reka ndakorohereza celebration chérie reka ndamworohereza chérie wanje chérie reka nkorohereza no chérie wa Krista ego shafu urumva na mariage nkeneye je nta bintu vy'amafeti nkunda we mariage niyo kuza ibaze turakonsomye 15 millions mu nyuma tukaca dusiga turabaho nabi kubera iki nagenda atanga inkwano kwa papa na mashimire mama kuba barandeze abahame bandi yamahera ya minerval menshi abahe umva abarihe hama mu mace tugenda nuko mbe ngaloti abinge apopoje nyetwe ko anoge akubwiye ati nta migambi nari mfise yo kugutwara ariko kubera ivyashitse hakaba akantu katari gakwiriye kuba ugatwarinda ingorewe tubane hama ivyo bukwe ntabwo ngenda ndiyumvira kugira mariage sinogenda atanguye uko yose atanguye uko deja nocambona ko ngiye kubaho nabi ego kwe nkunda yari juste kumprofita harabaye accident gutegereza kucuntwara deja ndahonca numva yuko ngiye kubaho nabi ukuri dose nishavuga ati mutama fata inzira yawe ugende nanje ngende umwana azobaho uko nanje mbeho uko mwebwe nuko nye avuze uko dose nakagari kamwe kadasanzwe ego kwe ngawe yamaze kuvuga nabi ego nega niyo situation ishaka ko mubabega babaho ari abantu bameze uko bavuga ati ingo tubane kuko hariyo abajene bubu n'abajene bafise mentalité aho usanga bavuga ati ubu no kubana mariage zoba turayigira après babanye nka 5 ans nko hanze nabo bakabana nka couple nka marié muga ntibagire mariage bakazogira imyaka nabo akaba ari byabashaka mu Burundi bagira état civil niyo état civil ntayubwiza nashaka kwiyakana mwanya n'umwanya kandi ntamufise witwara voilà none mubwiye iki abigeme batwaye bakunda gutwara amada ku ma circonstances canke nyene birinze bishika mwa mubahumurije bazitwara ari benshi canke mwa mubahanuye ikindi kintu nugutamaye ijambo reka ndagiye premièrement je ndasaba kwanza toutes les filles tuhaguruke tuyogoma twicaye muhira turondera akazi turondera amahera yacu umva premièrement mutangura ugira amahera yawe hama Dorsi kugira genre kugira utwarinde urazi kuba wakoze kwanza umubonana n'umuhungu sinovuga ngo babihagarike ubona bitagushokeye
cyangwa ubona ko ataburyo iprotege wiproteje hama birashobora kugorana ugasanga mubikoze nkaborewe nkagize iki bigashika parsite mugo ufise je numva ufise amahera yiwawe uri umukobwa ushoboye kwitunga ufise amahera yiwawe ufise akazi ufise iki ndibaza ko kitobika ikibazo nukuri nico bikibazo we hama sindabahanuye ngo kugira ngo kubi ngo gutwara amada si byiza uri umuko gusa iprotege ubirinde urondeye n'amahera yawe Sara wewe basha jewe Sara jewe nobahanura mutete ko abavyeyi banyu hari abantu bihumuriza ngo mariage ngo ni solution apana solution ngo n'amasemoni gusa ngo asanzwe ngo nta bintu mwene oyaha abavyeyi bararyoherwa bigabiye kandi nawe wabipfutse abavyeyi barakunda ko mubateye iteka nimba mwumva imibiri yanyu bagoye mugani wa Kristo muzokwiprotege bref gusa ntimuzobihebe muba mwumva biryoshe urasa Sara nazukora muco sa kwe ko bahumurije babandanye na Kristo aza kutubwira igituma bahumurije babandanye hari abantu babikunda biragoye wabwira ngo babihebe wowe barakugoye yoje navyo ndakora entre parenthèses nisiye ngikubasha nizyo uzi Kristo aratunyandika uze kunyandika kuri commentaire ndabigusavye wandike bikunze scenario yose zobukoze nawe mufandimwe muce mumera nka wa mukobwa wa wundi mugabo je gusa ico nabahanura genre gutwara inda hariho bishika babishaka kandi bishika par accident rero aba bishika babishaka peut-être ko babona ko bafite uburyo hamujya bishika atabishaka nawe ntakunda gusa si byiza nubwo bishika si byiza rero byiza ni boba udashobora kwihangana ushaka kwikingira ugira ndanze kwambara agafukamunwa bagita agafukamunwa kweli hama Dorsi nawe tubwire rero wamenya tubaza twese nawe tubaze tubwire reka je ntange avi wanje je nibaza icyaha kiba gihari kuko ba wakoze genre ba wajyamanye n'umuhungu bitemewe umva kuko vyemewe basezeranye imbere y'Imana entre talenda bagire Dorsi ara ubu sérieux ukuntu bari sérieux ngaho imbere ya kamera ubuzima busanzwe suka mera nko kumeza mu buzima busanzwe oya si hose bategereza kumenyera ariko reka ntange kwanza avi wanje Kristo sinoja gusara imbere ya kamera non il faut être professionnel quand même avyo on va je kuri jewe guys umwana nta kintu kiryoshe nta kintu kiryoshe nk'umubebe ikiremwa nta kintu kiryoshe nk'ico onye alors simbona yuko uwo mwico utazi ico azova mu muri kazoza aciye mu nzira nziza niwatesa cane aciye mu nzira nziza bon peu importe ariko il faut ko umwana akura afise urukundo ari bien entouré je sinibaza ko kwica umwana ari solution kandi si cyo gituma uronka ubuzima bwiza oya urashobora no kuyica amantuzenya mu mubiri wawe bigapfa bikamera nabi alors so je kuri jewe wishitse kuko n'ibintu bishika bishitse ukayitwara ivyare ntuwica uwo mwana nta kintu kiryosha nk'umubebe ni kiremwa ciza cyane c'est un ange naco bayakoze icyo yakoze ni ukuvuka agashaka kwivukira gusa nta kindi hama sindabahumurije ngo ngende guhuza ibitsina n'ibindi byose nkuko Krista ubukingizo burahari Krista yavuze nyimba wumva utokwihangana umubiri wawe utokwihangana koresha agakingizo ntibwaziriye ubusa urafise akamaro ndumiwe aho byose aritubwira none Krista ntacyo ufana na Beni cyangwa murakorana n'umukuza wanje mwavyumvise je numva ataco norenza ko Krista yabivuze n'ababigeme bacu bivyuki twizera batazoba basoda nabone
mu mitima ariko mu mitima so numva nobabwira ati merci beaucoup kubona wakurikiranye kino kiganiro nashaka kutubwira ico wumvisemwo cyakuryoheye canke utakunze tubishaka byose mu commentaire ntiwijana uko ndetse ko fise byinshi byose vyandike mu commentaire Krista rahara azokwishura Sarah na Masharisi zina ryawe ryananiye kuboroka ni wizi oya ryananiye kuboroka mutwe ni Sarah ndakwita Lydia ndamwite gute sinzi Nixa afisa akazina keza kegereye lo luxe muko n'amahoro n'amahoro sûr twizeye kazo cyalo nka luxe yegereye luxa akazina kiyoso mugire umunsi mwiza nongera gushima bakunzi ba Black TV bakunzi ba Siren TV bakunzi ba Sarah na luxe kuri IG Facebook WhatsApp sinzi ko baca kwandika kuko numva nababwira ati ko merci beaucoup ko nabakurikiranye kino kiganiro so mugire umunsi mwiza ciao